tugiye kurondeza n'amakuru cyane twagiye gusanga yuko na Berry Chris ivyo bamwagiriza ahubwo iyo kesi yiwe ntibigeze bamufatira muri hotel bamufatiye kujya kane mu gisyo bro mu Kanyosha ibaze umuntu izi ashobora kumara umuboherero kuryamimba imyaka 2 ataburanye bro biranyereka yuko muri industry abantu bafasha uwo bifuza yuko yobaho neza siko ujya mukobwa bamwagiriza rero aho uri hose nimba uri kuradukurikirana kuri Anasea kuri Anasea turagukeneye my sister turagukeneye abakuri hafi baguhe n'ubutumwa kuba dushaka kuba abastare cyane ni bimwe tugaruka ko bya usanga umu content creator cyangwa umu manager ego yabaye umu bouncer kandi mani wopfuma wiyumvira ati je kubera iki nanje batosuguma ivarisi cyane ego kweli kubera iki nsuguma ivarisi z'abandi kubera iki mbu mu bouncer w'abandi kubera iki bo batobu aba bouncer abandi urazi none izi hari intambara turiko turagwana intambara iri muri vide bro intambara tamaheri duha Berry Chris vuba arasohoka kandi arasohoka bro yi the game kandi yi the games yagira bati iki kiganiro kwanza bacandike mu mateka ayuba izi Ladies and gentlemen, welcome to Anasea 257. Reka tubahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye bivanye kandi n'amasaha mukurikiraniko ikiganiro kuko twese nitunganya amasaha ku isi. Je nitwa Easy ndi nyuma ya kamera wagwana imbere ya kamera ni MC Gundos. Kiri gute mze umeze neza ariko I'm good man. Gusuretse yuko ijwi ryanje ntirimeze neza muri no misi. Ariko natwe turashima Imana pe turashima Imana kandi tugashimira abadukurikirana bagiye batandukanye kuko nimba dufata umwanya tukaza kuri Anasea tukavuga ubusisanguzi bamwe bakabutahura ukundi bamwe bakavyegereza umutima ariko mve neza yuko twe tubikorera abafana badukurikirana pe kandi n'ubutumwa bwiza burya tuba narababwije kuyi kandi soze n'abavuga butumwa turi n'abavuga butumwa kandi umuvuga butumwa semaka ngo azagende muri eglise nonga kuri Anasea tuba turavuga ubutumwa urazi rero sasa ego ubu nukuza tufise na Bible cyane hamwe ikintu cyose tugomba kuvuga cyane mu murongo wo muri Bible uzinone imbere yuko dutangura n'ikiganiro hari umurongo uri muri Bibiliya muri Matayo 7:7 haleluya uwo murongo baze gufata umwanya bawusome no murongo wo gusaba umurongo wo kudodora no murongo wo gusaba ikintu cyose wifuza Imana kugira inagi gukorere kuko byose ishoboye byose iyo niwo murongo wa mbere ubu turatangura ibiganiro tubatamwe n'umurongo wo muri Bibiliya kugira ngo neza yuko bya bintu birimo izindi nguvu ari izindi poemu bro meze neza Imana sinashima Imana man nashima Imana ni fresh areka twibutse abadukurikiranye nimba ari ryambere ego bakore subscribe ego akaba atari ryambere naho ufata ikiganiro ugisangiza abandi bantu benshi kuko kirafasha cyane gose nazi ntihaza kubura babiri canke batatu gifasha ikintu kinezera niyo dukoze ikiganiro ugasanga hariho nk'umwe canke babiri cyafashitse cyane gose washaka niyo kiba kitarabye hakaba hagize umwe hariho kigira ko impact hariho umwe nyene vyafashije kanaka agafata n'umwanya kanakwandikira inbox akakubarira ati ibiganiro mukora biranafasha cyane ego ke biradutera natwe intege siko biradutera intege tukumva neza yuko twovyukira cyane kandi tuza tubabwira n'ubutumwa bwiza kuko turi ngaha kubera bano barakora dukurikira ego mu misi yeze twari twagiye kwibohero kuraba umugenzi wacu ego yitwa Berry Chris cyane ndibaza baramuzi benshi bari muri entertainment twashyize kwibohero barabonye ikiganiro twaciye dukorana na bakuru biwe Fabulove ndetse na Jado n'abandi na team yiwe uno musi twifuje kugaruka kuri case ya Berry Chris cyane gose bro birakenewe pe kugira ngo turabe hamwe mbega bigezehe mwaravyumvise nivyo mu kiganiro ariko turakeneye kurabira hamwe mbega habuze iki kugira ngo Berry Chris yidegemvye habuze iki cyane kugira ngo Berry Chris nawe basi akigwe n'urubanza izi hari ibintu nyene sometime siko reka manze ndabarabira kubera ibintu ngira mvuge siko
ibintu ngira mvuge baze kuraba bafata umwanya kubera ko hari abaza kubitahura ukuntu ego hari abaza kubifata ukundi kuntu bigiye bitandukanye ariko je nagira nababwiza ukuri nubwo batamubonye Berry Chris muri kiya kiganiro ariko izi twari kumwe ego siko twarinjiye no mu boherero kuru rya Mimba turinjira n'indani turabona Berry Chris turanayaga turamusuhuza man ubura neza yuko yari wa muntu yatureka tuvuge kubera ko nta kintu yari afise avuga byahatari byagaragara neza yuko afise intuntu n'agahinda ku mutima wiwe siko ariko ngira nigarukire abantu bari muri industry izi birateye isoni pe birateye isoni kandi cyane pe bambabarire cyane ndaza no kuvuga ndaza no gutaginga amazina mwamwe siko kubera ko nibintu ubona neza yuko ndibaza ikibazo kiri hari igihari ndashobora kwibaza ati kubera kuno mwana atari karakuri kigo kandi hari abantu bari muri industry kandi bafise ijambo bro kuko ndibaza neza yuko ibintu turimo ubutumwa bushika kure cyane siko ariko biraza kuntangaza ukuntu uno mwana mwamutereranye uno mwana mwamweretse yuko ni mu mushaka bro nibaza yuko dosiye yiwe babonye igoye man sinibaza yuko ari kugora izi umuntu ahora yiruka mu bintu nk'ibi cyane ni Simbizi sinibaza yuko ari kugora izi Simbizi nawe umengo yaravyirutsemo mu minsi ya mbere ego bafadikanije na Muvayo Jean ego mu nyuma barabivamo ahubwo ni vya bindi abantu babivyirutsemo bwa mbere batanguye kubibona bigiyemwe n'abacima Amanda Moses siko babona neza yuko bitanguye kwinjigwamwo abantu badahuza siko kubera ko je tuyazi na Berry Chris muga Chimamanda ashigikiye yuko yovayo siko ariko tugarutse inyuma yabasimbizi na Chimamanda mbega barahuza ntibahuza none mu buzima budasanzwe badahuza Berry Chris acaba victime nico gituma rero ngira tugira dusesangure bino bintu siko ugiye kuraba neza yuko hari ibintu vyinyageje inyuma kandi cyane gose siko reka nigarukire kuno mwigeme Nelina turazi neza yuko aho yahora avugira abantu benshi bagiye batanzwanya aranabavugira siko wibaza neza yuko habuze iki izi ugiye kuraba neza yuko iki kirego ca Berry Chris uza gusanga yuko izi ni ibintu bitagira aho bifatiye man cyangwa ndakubwiza ukuri kunyene bashaka bavyakiruko siko ni ibintu bitagira aho bifatiye ahubwo ni ya dossier yabuze abantu bayirukamo bayikurikirana siko kubera ndazi neza yuko mu mpimba baranditse mutabaragiye bahorege baragiye bakapitene baragiye siko wa munsi bagenda kuraba Berry Chris bwa mbere na kapitene niyo yarari ariko ubu kapitene yarasohoje siko hari abandi bajene benshi bagiye mu boherero kuri rya Mimba siko ariko kaza gusanga neza yuko bafungiwe ibintu umuntu kubabonanye n'abafana umufana yagutelefonnye tuze kubonanira ahantu dusangira siko ariko muvyeyi wa mufana nibaza ko atari menshi ariko wa muvyeyi wa mufana akaca vyegereza umutima ngo wa mustari ngo ngo bwo niyo sambanije umwana wanje kuko ndibaza neza yuko tugiye kurondeza n'amakuru cyane twagiye gusanga yuko na Berry Chris ivyo bamwagiriza ahubwo iyo kesi yiwe ntibigeze bamufatira muri hotel bamufatiye kujya kane mu Gisyo bro mu Kanyosha kwibarabara man ahantu benshi bazi yuko hitwa Kumbaho siko kubarabara bro si ibintu bari bamufatiye ngo ari muri chambre cyangwa ari muri hotel ahubwo iyi kesi ya Berry Chris ni vya bintu byo kuvuga ati hashobora kuba harabayeho kamwana wa mama ute kubera ko ni ibintu ubona neza yuko twe turi muri kino gisata cy'imyidagaduro tutabishizemo ingufu ugiye kuvyiyumvira biragoye ingene umuntu bamufata uko bakamushira indani ego nyandi nyene ngira ngo atamategeko tuzi cyane mugabo binumva umengo ni ikintu kigoye kwe ibaze umuntu izi ashobora kumara umuboherero kuri rya Mpimba imyaka 2 ataburanye bro awakoze amafaranga hakoze kubera ko ndibaza neza yuko Berry Chris waramubonye ikintu numva twosaba ego twosaba cyane umusaza Maître Muvayo Jean cyangwa tugasaba umuvyeyi minister
Lydia Nsekera umuvyeyi wacu dukunda cyane niwe mushikiranganje ugwaruka n'imico kama ino kesi irakwiye kumushikira izi kandi ego mugabo kugira mushikire muvyeyi wacu bimanze yuko natwebwe tumanza kubishira mu intege inguvu kubera ko hariho n'abafise ijambo rishika kure ego uwashaka bari muri twebwe cyane bro basimbizi nyene cyane banelinat nabandi benshi nabandi batandukanye ariko kubera ko abo nabo bafise ijambo batigeze babishira mu intege batigeze babishira mu ariko simbizi yaragize inguvu ariko inguvu ziwe zaracitse ikintu tukeneye kumenya izo nguvu zahereye he byagenze gute ubwo ni habaye ikindi kintu inyuma twe tutanazi birashoboka izi kuko ndibaza neza yuko twaramuyagishije Berry Chris turamwitegereza turabona neza yuko ari umuntu w'agahinda ari wa muntu arindiye ati vuga urazi nariko ndiyumvira ryari ego yaba dufise ubumwe twese hamwe ego nk'aba content creators ego buri poste umwe wese posting cyane bro akazashira ko Berry Chris akamutaginga habuze nimba bavuga ati tugire free Berry Chris Dramata postinze agashira ko free Berry Chris habuze rero nani tukaba benshi habuze tuba benshi siko tuba benshi niko ca kintu kigira uburemere kubera ko inguvu ugasanga aciye yorohereza biranyereka yuko muri industry abantu bafasha uwo bifuza yuko yobaho neza siko kubera ko ndibaza neza yuko iyo aba twese tuzi intego turimwo dushakira abana b'igihugu cyacu Burundi Berry Chris aba yarasohotse bro siko ariko wumve neza yuko twebwe twese muri industry mu gisata cy'imyidagaduro naka ngo tuzomufasha ngo kubera ducilingana naka tuzomufasha kubera tubana muri quartier bro ngo naka tuzomufasha kubera dushobora gushika handi kaca dusangira akayoga siko nico kintu kenshi ngaha muri industry muri entertainment kiriho byaranagaragaye cyane ego kubera ko bashobora kwibaza ngo Berry Chris kwa kundi ngo yiyemera bakavuga yuko ngo yambare ngo miliyoni 50 million ngo abuze ki kugira ngo ave mu biborere kuri rya mpimba ariko reka nigarukire kuri abo ba content creator abo bakoresha amativo online content creator siko nawe ne yari mu content creator reka nigarukire kuri abo bakoresha amativo online siko ijya showbiz ijya base yagira yagaburira bande izi banye na TV ntiyagaburira mwebwe mukoresha amativo online ariko mwebwe ko yabagaburira akaduza amacano yanyu hari ubucano ngaha mu Burundi bwabaye monetize kubera Berry Chris bro kubera content yatanga ariko mwese mwaramuhaye umugongo mwese mwarekanye kumengo ntimumushaka kese yiwe muravuga ati reka tunayizimye ariko mumbe neza yuko mwakoze ikosa kuko n'umwana ndazi neza yuko n'umwana yabadugirije imbuga zanyu n'umwana yabadugirije amapaji yanyu siko hari amapaji ya Facebook mwapostinze ubu video bwa Berry Chris bwabafashije kuba monetize imbuga zanyu ariko mwese mwaramutesheje umugongo azi ko kugeza uno munsi hari abafana batari bazi yuko Berry Chris afunzwe benshi man tugiye kijya kiganiro na General onsama message benshi bro agira ngo ngo mupeti no kumwibagira twari twaramwibagiye benshi man nico gituma izi niko nakubarira ko kumbe amaze y'imyaka 2 nico gituma niko nakubarira ko hari ahantu inguvu zitashitse aya aba bantu baba promoters cyangwa bakoresha imbuga kanaka siko content yiwe yarabagaburiye content yiwe yarabahaye ama viewers content yiwe yarabafashije bigiye bitandukanye siko ariko mwese mwaramutereranye hari aba content creator base ya Berry Chris ubu YouTube bwinshi bwabaye monetize kubera base ya Berry Chris ariko akubise imyaka 2 ari mu boherero kuri rya mpimba ariko mwese mwaramweretse kumengo ntimumushaka mwaramuteye umugongo barindiriye kandi aveyo muzovuga yuko mwamusengeye siko murindi yaveyo hama mu murondere mukora ama content bino bintu kenshi muri industry hari ukuntu izi naka tuzomufasha ngo nuko tubana muri quartier siko ngo naka tuzomusupportinga kubera ko dusangira ba kapitene mwaravyirutsemo simbizi niwirutse muri dossier ya kapitene aravayo baneli nati nimwirutse muri dossier baranzi promoter bakavayo baholege siko
Starboy ntaheruka gufungwa nimwabyirutsemo nimwapostinze Starboy ntahora mugaso mugani baza ko bivana na keswe rega ari ego ugenda gufungwa wagirizwa ikintu kiremereye bitabitoro ivyo ndabitahura izi bitoro akutera uvaye ivyo ndabitahura siko ariko case iza kuremera gute case iza kuremera kubera abo byari vyega neza yuko bo guhagararira siko ahubwo bakaguha umugongo rego urashobora gufungwa izi wivye n'inkoko ugafungwa n'imyaka 2 mu gasho ariko kubera ko abari bwite yuko bokuburanira kugira ijya case berekana neza yuko atariyo siko ugiye kumviriza ibintu Berry Chris yadusiguriye urumva neza yuko case yiwe harimo kurengana ariko kubera ikikomera akacamara igihe kinini mu bore kujya bivuga basi nkujya mukobwa yagirizwa ko nawe nabihakana nawe bimeze gute yaragiye nawe naravuga ati je ibi bintu sivyo Berry Chris bamugumizayo cyane ibaze niki gituma niko nakubare neza yuko twomurondera ahubwo nawe nakaduha version yiyo ego kubera ko ujya mukobwa bamwagiriza kubera ko tugiye kurondeza n'amakuru twaragiye twumva neza yuko n'ujya mukobwa bamwagiriza yuko yashoboye kwibaruka ikibondo imbere yuko bijya biba muri iyi myaka 2 amazeyo kandi ikibondo c'undi muhungu inyuma ikomvuga ati iki kiringo amaze mu bore kuryamima siko okay imyaka 2 bro ujya mukobwa bamwagiriza rero aho uri hose nimba uri kuradukurikirana kuri Anasea ko ariko aradukurikirana kuri Anasea turagukeneye my sister turagukeneye abakuri hafi baguhe n'ubutumwa kubera ko ndibaze neza yuko izi twebwe kuko ntabwo tugomba guhagarara ku ruhande rumwe oya urucanka ruri sivyo nivyo twarumvise version ya Berry Chris sivyo tugomba kumva version y'undi muntu nawe kuko ivyo bintu ego hari igihe usanga ari ivyo cyane ugasanga uwo Berry Chris yakubwiye ngo urumva ngo jewe twari duhagaze kwibaraba ego ugasanga mwene vyo ujya wundi nawe ku rundi ruhande akavuga ati sha byarabaye cyane urazi iyi case bisaba neza yuko tuzorondera kwanza n'ujya mukobwa tukamuganiriza siko ariko umve neza yuko ariko sinzi ko ariko atokemera ko je nagombye yuko tugaruka kuri bano bantu basanzwe bari mu gisata kimwe na Berry Chris ego siko nibo nkeneye yuko tunagaruka ko cyane kubera ko turazi rinye n'abajene benshi ari abajene benshi bagiye mu buherero kuryamimba siko cyangwa abajene benshi bagiye muri ivyo bintu siko ariko ngo kubera basanzwe bakora mu gisata cy'imyidagaduro ariko ugasanga bariko baracishamwe akantu kanaka ibitagenda neza nivyo narigeze kuba nsaba leta leta nkozi yo tuzanira igisata kiduhana twebwe turi muri industry ukwanyu kidukosora bro n'amategeko yanyu ahubwo amategeko y'abantu bose bari muri industry mu gisata cy'imyidagaduro bakavuga ati nimba uje kuri micro ukavuga ibi nibi utabifitiye icemezo uzohanwa kujana guca kubera ko ndibaza neza yuko erega leta nihana leta irakosora irigisha kino kintu sinzi yuko yakora gitahura irigisha bro siko irigisha abana bigucacu Burundi kunene bigenza siko ariko niko ngaruka kuri bano bantu bari muri industry ubu benshi barataye n'umuhamagaro benshi ubu benshi barasukishije ubu barasutse baranzi promoter na ba Starboy bakeneye kuba balinoje ubu benshi asigare n'abasani barataye n'umuhamagaro wabo bro barataye umuhamagaro bareke gusuka none oya gusuka naco bitwaye naco bitwaye ariko gukora kinyamwuga ukavuga ati jewe umwuga wanje kandi ndawugendera ndabamwe n'aba bodyguard n'aba bouncer ivyo nivyo tuba dukwiye ego kubera ko ndiko nagaruka kuri bano bantu ivyo vy'ivyo nyene narimvuze kinyamwuga kuko uri umumenyesha makuru cyangwa uri mu YouTuber cyangwa uri mu content creator hama ejo tukakubona uri mu bouncer hama hirya ejo tukakubona uri mu manager hama undi mwanya tukakubona uri muki aho ntuburi kubikora kinyamwuga ntuburi kubikora kinyamwuga kweri kinyamwuga hitamwo uvuga ati je ndu mu bouncer ego hama ugenda ubu mu bouncer uterura ivyuma pe fresh kandi uze waminyuma
yaba tuzokugirira promotion zo wame mu nyuma y'umugongo wa tuzokugirira promotion w'abasani siko tuzokugirira promotion bakoze baraguha akazi uhisemo ati genda mu YouTuber ego hitamo uvuga ati jewe ni kuri YouTube pe ego nguma nabataye mu content ariko izi bano bantu dusanzwe dukora akazi kamwe barakwiye kuza tukagira urunani burya je ndakunda kubivuga turacafise vyinshi vyo kwiga bro turacafise vyinshi vyo kwiga pe kuko ndibaza neza yuko ahari ujya mwana dufatire basi muri rusange siko muri rusange abantu bari muri industry siko ntibabonanye nanye n'icubahiro mu kwiga cy'u Burundi ariko barumvise ibyo bamusabye umwe yaragiye arapresenta yiko yibwa ivyuma siko ubundi arapresenta go banyitwa Nelinat umunyarusako ari ibintu ikigituma nasabye minister umuvyeyi wacu Lydia Nsekera asanza dutwara arakwiye yuko azara dufatira nka kabiri mu kwezi canke rimwe mu kwezi atwicarika izi impanuro bro zirakenewe man turakeneye kwiga kubera ko nta bumenyi bwinshi dufise tuzi ngo ni kuza guhagarara kuri micro tuzi ngo ni gupostinga ibintu kanaka nta runani twifitiye turaho nyene ntituzi n'ivyo turimo kino kintu bashake babamba barire cyane bo dusangiye akazi siko reka ndakubwira inyuma ya kamera turakeneye yuko turakeneye yuko twiga kuko nta bumenyi bwinshi twifitiye nta buhari kwe tuzi ngo ni gukora ama content siko nta runani twifitiye turaho nyene nta buhari tuzovugira iwo dusangira burya ikintu kimwe nasanze ngahi wacu dushaka kuba abastare cyane bro urakoze cyane urakoze cyane gusumba niki gituma yuko twokora nyamwuga niki gituma nakubariya rero kuba dushaka kuba abastare cyane ni bimwe tugaruka ko bya usanga umu content creator cyangwa umu manager yabaye umu bouncer kandi urazi gituma bambone ndiko ndasuguma amavalize kuri airport siko yanaka abana yiwanje uramaze kubona Irandiri muri interview bagiye kwakira muri canke muri conference kanaka ategerezwa kuja inyuma y'umustar ariko bro ufise brand yawe ikaje bagaca bakubona uri kusuguma ivarizi z'umusani ariko nibi bintu izi ibintu byo kuba man wopfuma wiyumvira ati je kubera iki nanje batosuguma ivarizi zanje ego kweri kubera iki nsuguma ivarizi z'abandi kubera iki mbu bouncer w'abandi kubera iki bo batobuma aba bouncer abandi urazi none izi ari kintu ngira mvuge ibintu byatwebwe aba YouTuber byatumye tujya mu matimu y'aba artiste kanaka tukaza kwisanga tutariko turakora umuhamagaro wacu kinyamwuga bro siko ngura interview nani ngura interview B-Face ngo Fabirov ntuyimuha kubera iki twagiye mu matimu y'aba artiste hama twe turibura interview Fabirov B-Face ngo Jesse nkoreri wawe ariko umumesha makuru kinyamwuga kinyamwuga nashobora kuraba wa interview ategerezwa gufasha umwana w'igihugu cyacu Burundi uwari we wese siko kubera ko nimba hariho umu YouTuber cyangwa umu influencer afise ikintu bapfana Fabirov ntashobora gupostinga Berry Chris ngo free Berry Chris bro nimba hari umu promoters ikintu na Fabirov kuko bazi neza yuko Fabirov ari grand frère wa Berry Chris nashobora gupostinga Berry Chris bro ariko ko siko byari bikwiye kumera man oya kuko ndibaza neza yuko nimba ubona neza yuko Berry Chris amaze muri imyaka 2 muri uyu mubabaro ashobora kuba hariho ababuyimuhoye ko Berry Chris ashobora kuba avukana na naka canke Berry Chris iki kanaka batigeze banasangira cyangwa ugasanga byabere nyene by'amasite kuko nawe wamenye kuko urazi intambara za kera hariho Sud na Nord bro ari byo bintu byose byatumye n'abantu benshi
ubu ba Berry Music baratevye baraja muri Canada kuko babuze support. Amipro nafise page yiwe ikurikiranwa n'abantu benshi. Siko? Be Amipro no wawe. No mu Kanyosha. Ariko arigira posting kubose ko batera imbere no. Ko ba Ediso bose bapostinze. Siko? Urigera ubona banaka bapostinga Berry Chris bacimamanda bose barapostinze bro. Ndiko nakubarira neza yuko banamba bari bano bantu ngo dusangiye akazi ariko umve neza yuko hari intambara turiko turagwana, intambara iri muri vide bro. Intambara tamaheri duha. Umwana arahangayitse kubera byaside na noro kweri birakwiye kwava. Siko? Kandi burya nubwo batabivuga kuri kamera kuri micro no kuri kamera abasani bari doga. Bro ndakubwiza ukuri. Umukobwa wo ngaha ntiyari karidoga. Ivyo bintu bro birabaho. Birabaye ibintu by'ibicompetition. Birabaho. Bimwe by'aba best influence. Wa mukobwa wo ngaha nyene, w'umustari akaze wo muri. Nsigituma niko nakubarira bro. Nsigituma niko nakubarira neza yuko kubera ko nimba ubona neza yuko tugeze kuri level y'ama competition yaba influencer mutima kareka kuja muri aba best influencer aba ari kibazo bamuhoye umbabarire cyane. Nsigituma izi sometime nsigituma nasabye umuvyeyi wacu minister arakwiye kutwicarika izi tukiga. Siko kuko ndazi neza yuko rega mugabo nawe ntuwavuja kugora minister ngo niwe yobicarika mukiga. Rega minister nta kintu yobigisha. Oya ahubwo ibi bintu minister ico yokora yo bashigikira. Kuko namwe ibi bintu murabimusumvya bro. Akadushigikira kubera natwe twagize iki? Twagiye ha ahubwo ikintu cyo kwiga harakenewe yuko habaho ikintu no kwita nk'iki. Hoba cyane nk'ikintu no kwita amaformation amapanel yo kwiga. Ego. Aba artiste benshi bakamenya ati dukwiye kwigenza uko mu bihe dukwiye kwitwara kuno. Aya ma challenge duhura nayo dukwiye kuyakemura gutya na gutya. Sivyo? Hakaba hariho iryo hurira hamwe reka ndagitoko bigira mw'ivyo byose. Kubera ko ama minister nawe akavuga ati urugwaruka rw'igihugu reka ndabahe support ndabashigikire. Urugwaruka rw'igihugu rero reka ndarushigikire mu byo rukeneye. Kuko rwagwaruka rwabanje guhurira hamwe rukiga ivyo rukeneye rugaca ruyungurura ivyo rushikiriza minister. Sivyo? None no musi badutumiye bro je na wewe bakadutumira umukuru w'igihugu. Jewe mvuye mu Kanyosha, wewe uvuye mu Kamenge, uwundi yavuye ku Musaga, uwundi yavuye mu Gatumba. Twese duhuriye muri centre ville, umukuru w'igihugu aduha ikiganiro kandi twese dukora bimwe uvyibuke. Turabaririmbye nk'akarorero. Agaca tubaza ati none mwebwe mufisi yahe ngorane? Jenza kuvuga ingorane yanje. Wewe uvugiye iwawe uwavuye mu Gatumba avugiwe kubera iki? Imbere yo kwita burya mubonano ntitwabanje ngo twicarane twebwe twenyene tuyage tuvuga tuza kumuhi ikihe kibazo gifatika. Ari byo nyene rega byanabaye bya Mose. Nelinati yaje yipresenta. Heraba Ozina wazavuga ngo baramwivye kamera bro. Tubanje tukicarana tukavuga ati okay urabona rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro wacu dukunda yadutumyeko. Rero niba yadutumyeko reka twiga ibibazo tuza kumushikiriza. Tukabitondeka. Jewe ninaza kuzana bro ngo baranyivye kamera. Uwundi nanje ngo urumva mfite ikibazo cy'uturirimbo nasubiyemo twakera nkeneye badukorera amasanamu. Ico ni kibazo cawe. Ikibazo ciwa. Ikibazo twese duhuriye ko niki. Turashobora nko kuraba ati bro wewe YouTube yawe bimeze gute? Irakwinjiriza. Wewe bimeze gute? Urafise imodoka oya, urafise imodoka oya, urafise imodoka oya. Twese tugasanga duhuriye nko ku kibazo kimwe cyo kubura déplacement. Turashobora kugenda tumubwira ati nya n'icubahiro. Twebwe mu kazi kacu bimeze ukuntu biratugora kwiyunguruza. Ico twashaka kubasaba rero nuko mwoshiraho uburyo bworoshe bwo kwiyunguruza.
kuko twese ico kibazo twamaze tugihurijeko mugabo ico kintu rero kibuze baranyivye kamera suko kuvuga ko nawe bayikwivye oya sisi usuko bro kubera ko rero barakene niki gituma nakubari ati naho ndakubwiye birakenewe yuko abartiste baja hamwe bakaza bagira amahuriro yabo abo bashefu batarimo hama umunsi abo bashefu babatumyeko hakaba hari ibintu bizima bahurijeko tuyagira iki kiganiro kwanza bacandike mu mateka ayuba izi tuyagira abachief abo nyire badutumyeko ariko biza gupfira n'abasanzwe batwara abo artiste urumva Bright mbega ahamagara ryara aba artiste siko ni nkuru y'umubabaro Cedric Bangi atwara cooperative de musiciens ahamagara ryari abari muri cooperative yiwe bari bakwiye kuza bakorana kenshi bakamenya ikibazo dufise ni iki bro siko iki kibazo cyo dufasha mu iterambere apana yuko cyofasha umuntu umwe abo gifasha twese muri rusange iki gituma izina gombye kugaruka yuko kubera ko iyaba dufitaniye urunani iyaba dufitaniye ubumwe siko uyu mwana Berry Chris aba yarasohotse ahubwo agacibwa mande kubera ikirego ciwe hama akagira ifana canke uburyo ashobora kuba ahaye umuryango bro siko agaha umuryango kanaka siko ariko kubera ko ndisiri kandi yemeza mboneza yuko hariho n'abantu benshi batariko baravyirukamo hari ikintu cinyegeje inyuma bashobora kuba umupromoters adashobora kumupostinga jewe ndashobora kumushira kuri Instagram yiwanje Sadba adashobora kumupostinga Badramati badashobora kumupostinga kandi bari muri game imwe bari muri ntambara imwe yo kugwanira igihugu siko yo kugwanira iterambere yo mu gisata c'imyidagaduro ariko ugaza gusanga neza yuko umupostinze n'umwe ni babiri ni batatu ukacuharura aba influencer bari mu gihugu cyacu Burundi aba content creator ni benshi siko ubu mbega izi ni arekugwa akava mu burero kuryamimba muzovuga yuko mwamusengeye kandi muzomusaba ibiganiro ni siri yuko muzobusaba ibiganiro bro muzomurondera ko ama content agaruke muri ya base cyangwa babarire agire ngo history avuga ati iki niki ariko mutibagiye neza yuko mwamutereranye mwamuhaye umugongo ariko rero amaze gusohoka mwebwere muca muza neza yuko umengo mwaramufashije mwaramusengeye mu mubarira ati ndagukeneye kwa Juste Gael ndagukeneye kwa ndagukeneye uzane ga story ndagukeneye utubarire uko ngine byari byifashe mu mpimba kandi muzomwiruka inyuma za open mic kuri akeza Berry Chris vuba arasohoka kandi arasohoka bro niki kiganiro bro Berry Chris be strong bro iki kiganiro uzokibona ndabiye turabisubiyemo mu minsi iri imbere Chris arasohoka azoba yishimye the game kandi yide games kandi ameze neza sinakubeshe kuko je nakunda kuvuga yuko Imana ibirimo ariko wumve neza yuko niwabona mugenzi wawe agize ikibazo izi twe dukora ku mbuga anashira niwabona igize ikibazo ntuzobona yuko ngo nawe bizoba vyera kuko nawe dushobora kunyagirwa namusi numwe ejo nuwundi bro niki gituma hakeneye yuko twogira urwo runani rukaburunani kandi rwa runani rukomeye atawundi muntu yoza ngo arunyegeza siko ahubwo hakabaho urunani bavuga ati babajama bose baragiye yuko ivyo bintu vy'urunani ari byo biteza imbere entertainment y'u Rwanda gose bro raba ngahi wacu anashare irukwayo irire banga ugenda kuri Diko Entertainment irire banga bro ugenda kuri African TV irire banga niko bimeze Star Boy uko nyene irire banga ariko nta kintu na kimwe zirigera zivuga ati reka twicare hamwe twebwe nk'aba YouTuber dukore project hama iyo project tuyilance turabe kwicamo kubera ko urumva ukora project ayikora ukwiwe ego kandi twari dufise kuvuga ati
Anashare, Diko Entertainment, Star TV, Inde, umukubito vyose. Reka twebwe twikoranye. Apana ko hagira umuntu numwe, apana ko hagira umuntu mu bategetsi arinda kuduhamagara ngo oya. Twebwe nyene twikoranye tuvuga ati okay, ubu rero twikoranije kugira ngo dukore uno mugambi. Ego. Twikoranije mu Rwanda barikoranya kugira bafate umustari ari hasi bamuduze cyane. Tukavuga ati ubu rero tweko twikoranije tugomba dupromotinge nk'umustari dufate nkande mbebaje. Tugomba dupromotinge nk'umustari ari hasi ataraduga arikino twotanga ko nk'akarorero. Tugomba dupromotinge nka G-Flox. Urumva? Urabona G-Flox nta zina rinini araka. Ego. Bavuga ati reka tumufate. Urumva? G-Flox tugaca tumuhitamwo nk'umustar tukamurema. Tugomba tureme ego kandi tumugire munini. Ego. Kubera ko inyuma y'umwaka yo bari umustar. Kubera ko umwe wese yikorana. Ukaza kumva ngo kubera iki? Ngo YouTube ngo amativuna ngo mutaronka ngo ama viewers menshi. Siko? Habuze za content dushobora kwicara twese hamwe. Izi rega turashobora kurema content. Urabona ko mu minsi yeze twavyaciye nko kuri nani wa musani wawe Amadeus. Warabibonye. None ni zari TV zingaye zibiri. Anashare na Kings Family. Kandi zose zagiye hamwe. Ziravuga ati uno muntu tugira tumureme. Reka turamurema. Tugira tumureme. None ntivyaciyemo. Ibaze rero aremwe na zibiri akabageze hagi. Ibaze aremwe rero na 10. 10 na yo bageze hehe nico kintu rero ubona neza yuko kino kintu barakwiye yuko twokwicara kandi tukiga ego kandi kwiga si bibi, kwiga ni iterambere bro. Kwiga ni iterambere. Nibaza neza yuko izi mu kurangiza ngira mvuge kino kintu nimba ubona ngo Berry Chris niwo mupostinga kuri Instagram yawe, niwo mupostinga kuri page yawe, musanzwe muri musangiye akazi kuko ivyashikiye nawe bishobora kugushikira. Ejo ushobora kwisanga hajyari. Siko? Ariko mu gihe rero nawe uterekanye wa mutima runtu, umutima w'ubufasha, bizogurana yuko nawe hazogera abaguserukako. Bizogurana kuko wigize yuko uri nyakamwe. Wigize yuko nisinda bibazwa uraho nyene tu nta nakimwe ubona. Berry Chris amaze y'imyaka 2 natwe dukorera kuri izi mbuga canke turi mu gisata c'imyidagaduro, aba artiste muri rusangi tubifisemwo kwanza n'uruhara bro. Banambabarire cyane kino kintu ndakivuga. Kubera ko iyo haboneka imbuga nyinshi zipostinga Berry Chris bakamupostinga bamusabira yuko yoburana ndisiri ko yaba yarasohotse izi. Urabaze kubona umumenyesha makuru akorera ku isamirizi yariyo yose yafunzwe. Uramaze kubona uburemere ibigira birabigiramo bro, kandi ubwo buremere bigira nibwo butuma anyaruka gufungura. Ijya case igira kubera ko inyaruka, kubera ko nimba izi ibaze rero nka Berry Chris mu content creator agafungwa bro, na fan base abafishe n'abantu baba barakoranye bakananirwa kurema inguvu muri ico kintu, inguvu zishobora kuremera ijya case kugira ngo hamwe n'abakuru bo hejuru baca bahaguruka ati Berry Chris ninde afashwe yagirizwa iki nivyagenze gute. Wewe urinze wumva neza yuko umusana kubarira ati jewe haize imyaka 2 ntaraburana. Siko? Kandi tuzi neza yuko mu byo tuzi na amezi 6 tukacuburana. Siko? Ibaze izi iyo abatwese twaragiye hamwe ku mbuga. Siko? Tukavuga ati uyu mwana arakwiye gucigwa inkoni ngufu cyangwa arakwiye kujanwa mu butungane, hama bakaraba yuko ico caha kimwega yamara kimwega imba ari gihano bakakimuha. Siko? Ubabayeho mu mimba tazi gihano ciwe. Ntazi ngo nzomara y'imyaka, ntazi ngo nzomara y'iki mugavu barasohoka ni ihanganya. Ariko kubera ko twebwe atanguvu twabishizemo ndisiri ko iyo twebwe nyene yatugaburiye izi mbuga nyene izi TV online mwebwe nyene yabifisemo uruhara kugira mugire monetization.
amapaji ya Facebook mwaramudugiyeko siko yego benshi mwaramudugiyeko bagiye batandukanye ariko kumva yuko mutigeze mubishiramo inguvu umwana ntazi n'ikiringo hazomarayo kubera ko twese twaramutararanye twamuhaye umugongo ariko siko byari bikwiye kumera bro aba ari free mu gihe amazeyo izi iyo tuvyukira rimwe twese tukavuga ati uyu mwana arakwiye uko yojanwa mu butungane hama bakamucira inkoni imukwiye igihano kimukwiye ndibaza neza yuko aba yaravuye muri rya boherero kuryamimba ariko kubera ko tudashobora kumufasha ngo nuko tutakilingana tudashobora kumupostinga ngo nuko tudasangira tudashobora kumupostinga ngo kubera ikintu kanaka ari nyine umwana ubona neza yuko ari mu bubabara banamba barira izi reka duheze let's finish the show bro turabakunda cyane ariko abo byakomerekeje bumve neza yuko nta gwanko ruba rurimo iki kiganiro gitegerezwa kugira impact nta gwanko ruba rurimo biterambere bacandike mu mateka niterambere tuba dushaka mu bana b'igihugu nimba Bere Chris ari mu boherero rukuru ryamimba kubera ki butojayo sha suko tumusumba ubweranda reka dushimira abadukurikiranye kuva ku ntango gushika ku mpera muri abantu bacu kora subscribe hasta la vista.